kugira indoto yo kuba umukuru w'igihugu canke kuba uwundi mutegetsi akomeye. Mbega izo ndoto zirabaho? Ego cane zirabaho. Mbega abafise izo ndoto barazishikako? Ni igiki wokora kugira ngo ushobore gushika kw'iyo ndoto ufise? Hari umwe mu rwaruka ruriko ruratangura ivya politike yambwiye ati uradukorera icigwa c'umuntu akwiye kurongora igihugu, c'umuntu akwiye kuja mu kibanza c'abafata ingingo, c'abategetsi bashasha, abantu bakwiye kuja mu mabanga mashasha. Mbega boba bameze gute? Nasanze ari ikibazo ciza cane. Izi ndoto rero ni indoto zikomeye kandi ni indoto nziza cane. Ihangiro rya mwene izi ndoto ni uguhindura ubuzima bw'abandi. Reka mbere kugira ngo bitahurike neza twigire kuri iyi nkuru ya Kwame. Kwame yari umujene, yari urwaruka, yari yavukiye mu misozi kure y'igisagara. Kwame rero ngo ntiyumvira nk'abandi, abandi biyumvira kuzoba abakinyi b'umupira bakomeye, bakaba abaririmbyi bakomeye. Kwame wewe yari afise indoto yo kuzoba umukuru w'igihugu. Ariko rero Kwame yagize ingorane. Ari kumwe n'abandi bana bariko bavugana ivyerekeye indoto zabo. Mu gihe Kwame yababwira yuko agomba kuba umukuru w'igihugu, abo bana ntibabitahura, ahubwo baramutwenga bakamubwira bati wewe nyambara ikibuze mu mutwe wawe, nta kuntu wovukira mu misozi, mu mitumba, hanyuma uje kuba umuperezida. Bati umuperezida aba ari umuntu afise amahera menshi, aba ari umuntu yavukiye mu miryango yivise. Murumva yuko bamuciye intege, bamweretse yuko za ndoto ziwe atavyoca kugira ngo ashobore kuzishikako. Kwame rero yaba mu bagenzi yabimuhira yoroherwa igihe cose yavuga indoto ziwe. Imuhira avuze indoto ziwe akabwira se ati erega papa je nifuza kuba umuperezida. Se wa Kwame akamubwira ati mwana, kurota ni vyiza, ariko urabe yuko indoto zawe arizoja mu ngiro, atuzohava urota ibintu binini cane bikurengeye. Kwame rero naho yacibwa intege n'abagenzi biwe, akongera agacika intege, ashitse muhira ntiyigeze ateshuka ku ndoto ziwe. Kwame rero atanguye ishure ngo agira umwete mwinshi, ngo agasoma ibitabo bijanye na kahise, ibitabo vy'uburongozi, eka mbere ngo agasoma n'ibitabo bijanye na politike. Kw'ishure ngo atangura kuza aritaho abana usanga bakumirwa n'abandi, bankwa n'abandi, batukwa n'abandi. Eka Kwame ngo akaza arabafasha ibishoboka, abaha morale, abatera intege, agatako akanabagwanira, akababuranira. Ntiyipfuza yuko hari umuntu n'umwe yobarenganya. Abigisha nabo barabonye yuko Kwame ari umuntu adasanzwe, ko yiyemeje, nabo batangura kuza baramufasha mu buryo bumwe n'ubundi. Kwame rero wagiye muri sogonderi, mu mashure yisumbuye bamurungika mu gisagara. Mu gisagara niyo yaronse orientation. Kwame yaranezerewe cane, yumva umengo za ndoto ziwe ziregereje. Ariko rero mw'ico gisagara yariko arishimira, ubuzima ntibwahavuye bumworohera. Ngo hari n'igihe yagenda kw'ishure ataco yashize mu nda, ngo ntiyari yorohewe na gatoya, kuko wewe yigana n'abana basanzwe bava mu miryango yifise.
ariko ngo naho byari bimeze uko ntiyigeze aheba igicapo ca ya ndoto yiwe, ngo yama yiyibutsa ati nimba vy'ukuri ngomba kurongora abandi ntegerezwa kumva gutahura imibabaro yabo, ntegerezwa gutahura ubutame bwabo. ngo kw'iryo shure yigako atangura kumenyekana nk'umuntu avugira abandi, ngo mu majambo yavuga, mu madisikuru yavuga, ngo yari amadisikuru akomeye cyane. Ico gihe abanyapolitike nabo batangura kumubona, barabona yuko hari imbuto iri muri we. ngo uko imyaka yazira haca niko Kwame yatera amenyekana. Ariko rero w'ico gihe Kwame yariko arakora ivyo vyose, igihugu ciwe, igihugu yarimwo, ngo cari igihugu kiri mu bihe bidasanzwe, ngo cari gifise ingorane z'ubukene, ibiturire hamwe n'akarenganyo kari kararenze urugero, ngo nta gisata na kimwe kitarimwo akarenganyo. Kwame rero watangura kuza arereka abantu ingene izo ngorane zohera, abantu ngo bakumviriza ayo majambo ya Kwame. Ariko rero ngo b'abanyapolitike batangura kumugirira inzigo, batangura kugomba kumugirira nabi, kuko barinuba yuko bohava batamucana akarongo. Gw'ikigwanisho gikomeye bakoresha cari ico kumuca intege, kumwereka yuko ivyo yiyumvira atobishobora, ati kira noneho uracari muto, ivya politike birakurengeye. Ariko ngo abanyagihugu bobo siko babibona, ngo babona Kwame nk'umurongozi wabo muri kazoza ka hafi, ngo kanatsinda yari amaze guhagararana nabo mu bihe bigoye, mu mibabaro, akababa hafi, akabafasha. Nuko ngo igihe c'amatora cegereje, Kwame yitoza mu bandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Abanyagihugu batari bake ngo baramuteye intege, abandi nabo baramutwenga bati ntivyokunda, ntaho vyoca ko umwana wo mu misozi yoshobora kwitoza hanyuma ngo atsinde amatora. Ariko Kwame wewe ntiyigeze ateshuka, kuko yari afise indoto ikomeye mu mutima wiwe. Nuko ng'imyiyamamazo iratanguye, Kwame aratangaza abantu, kuko iyo myiyamamazo yayikora mu buryo batari bamenyereye. Ngo nta biturireho abantu ngo bazomutore, ngo ntiyabasezeranira ivyo benshi bakunze gusezerana ntibashitse. Ariko wewe ngo yabereka igicapo ciyo bagomba kuja, ngo yabereka vision, ko wewe yababwiza ukuri. ngo arazunguruka igihugu cose agenda arumviriza ingorane z'abanyagihugu, agerageza no kuza aratangira inyishu izishoboka. Ngayo matora arabaye, ivyavuye mu matora vyatangaje abantu benshi, babonye Kwame aronse intsinzi idasanzwe. ngo igihe rero Kwame yariko ararahira ari imbere y'abanyagihugu, ariko ararahirira amabanga yo kurongora igihugu, Kwame ngo yibuka za ndoto ziwe akiri hariya mu mitumba, za ndoto ziwe ariko yiyumvira ukuntu azoba umukuru w'igihugu. Aragira ati nivyo, erega za ndoto zanje zirabaye impamo. Mw'ijambo ryiwe atera kamo abakiri bato kugira indoto nini, na cane cane by'umwihariko atera kamo abana bakuriye ruguru bibaza yuko indoto zabo zidashoboka. Aravuga ati nimba uno munsi ngeze kuri ino ntambwe idasanzwe, namwe birashoboka. Nuko wa mutipe yavukira hariya mu minyaganyaga, atakindi afise kiretse indoto, ababaye umurongozi w'igihugu. Ibi bikatwereka ko indoto rero atari iz'abatunzi, atari iz'abifise, ahubwo ko
indoto ari iz'abo bantu bubahuka bakazikurikira, bubahuka bakagira ico bakoze, bagira ico bakoze batitaye iyo bava canke mu buzima bakuriyemo. Mu ncamake rero reka twerekane ibimenyetso 10 abantu borabira ko umuntu yoshobora kurongora abandi. Ubwa mbere, uwo muntu n'umuntu no mu buto bwiwe yamye arangwa no gufasha abandi canke no kwitangira abandi. Basi dufate n'ukuze n'umuntu no mu gihe yari ataratangura ibikorwa bijanye na politike yitangira abandi, haba aho yavukiye, kw'ishure, mu kibano, aho yakoze. Ni ukuvuga ngo n'umuntu afise intahe ko yitangira abandi. Aho rero ukeneye kumenya uwo ari we neza neza, mubaze abo biganye, mubaze abaho yavukiye, mubaze abo bakoranye, baramukubwira neza. Uko yabayeho ntashobora kukunyegeza. Aho ucumenya uwo ari we, ukamenya uti ivyo ari byo vyose uyu muntu nukuturongora azoturongora neza kuko ntabitanguye ubu. Voilà. Ariko aho yagiye araca hose, aho nadondaguye, yari afise amateka mabi, yari afise intahe mbi. Ntuhave wiyumvira yuko hari n'icyo azoza guhindura, ahubwo azobandaniriza kuri vya bindi. Icya kabiri, mwene abantu n'abantu biboneka yuko baba bafise intumbero nini y'ubuzima. Mwene abantu ntibaba bagomba ubutegetsi, ntibaba bahamiye ubutegetsi, ahubwo baba bagomba guhindura ubuzima bw'abantu. Ihangiro ryabo ni ugufasha, ni ugukorera abanyagihugu, si ukubicarako. Ntibafise ihangiro ryo kubicarako canke kubatwaza igitugu. Ubwa gatatu, mwene aba bantu usanga bavugira abadashobora kwivugira. Ntibashobora kwihanganira akarenganyo abandi bariko baragirirwa. Bahagararana n'abakene, bahagararana nabo bariko bararenganywa, bahagararana n'abacinyijwe, bagahagararana n'abakumiwe imbere yuko baronka ubutegetsi. Cya kane kibaranga, aba bantu usanga bakwirikirwa n'abantu, abanyagihugu barabakurikira naho aba atavyubahiro baba bararonka. Abantu babagirira icizere kuko babafasha. Cya gatanu, iki kirahambaye, n'abantu bitangira abandi, bakora sacrifice, bashira abanyagihugu imbere, ntibashira imbere inyungu zabo. Baremera bagaheba amahera yabo, bagaheba umwanya wabo, bagaheba ukuvugwa cyangwa kumenyekana kwabo kugira ngo bashobore gukora igikwiye. Icya gatandatu, baba bafise vision itomoye cyangwa baba bafise imbono itomoye. Mu gihe hari ibibazo, bobo ntibidoga gusa, ahubwo bagerageza gutanga umuti w'izo ngorane, bagerageza gutanga umuti w'ibibazo bijanye n'ubutunzi, ibibazo bijanye n'indero, ibibazo bijanye n'amagara y'abantu, ubutungane, eka n'ibindi byinshi. Ikindwi, n'abantu bavuga ukuri, n'abantu bagerageza gushitsa amasezerano basezeranye. Icumunani, n'abantu nabo bahanganye bashobora kuvuga neza, bakavuga bati uko bimeze kose baraciye ubwenge, naka araciye ubwenge, naka naho tutavuga rumwe arafise intumbero imeze neza. Icenda, mu bibazo ntibahuruduka, baratekana, hanyuma izo zikaba inguvu zabo.
mu bibazo bikomeye ntibahuruduka mu gufata ingingo, ntibiruka canke ntibahunga amabanga bajejwe, bategerezwa kugerageza kubitorera umuti atawe basiganije canke ngo babimuteko ibirandutsi. Icicumi n'abantu badafise inzara canke inyota, reka mvuge nti n'abantu badafise irari mu kinyarwanda, n'abantu badafise umunoho w'ubutegetsi, bafasha abantu kuko bumva ari igikorwa bahamagariwe gukora, kuko bumva yuko ari ubutumwa bahamagariwe gukora ku isi, kuko bumva yuko ivyo bijanye n'imihamagaro yabo. Ntibumva banyotewe ubutegetsi, bumva bafise inyota yo gufasha abantu, apana kwiyumvira ibijanye n'amatora gusa. Nuko ngibi ibintu 10 bikwiye kuranga umuntu abereye kuja imbere y'abandi. Kumbure hari ivyo nibagiye, murashobora kubivuga muri commentaire, canke niyo mwabona hari ivyo navuze nabi canke bidakwiye kujamwo, mubivuge navyo nyene muri commentaire. Ariko reka ndangize mvuga nti indoto nini ufise ukayishigikiza ibikorwa, umunsi umwe ubona yabaye impamo. Ntukisuzugure rero, ntukarabe ngo uri muto canke nguva ahantu kure, nguva mu muryango ukenye. Iyo ndoto yawe urashobora kuyishikako umunsi umwe ikaba impamo. Ushobora kuba perezida canke ntumube, ariko ukaba umuntu w'ikimazi mu gihugu. Imana yo mwijuru nibampezagirire. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Ahasigaye rero reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Nkuko twavyigiye kuri Kwame, reka turangwe n'ibikorwa gusumba amajambo. Kwame yaranzwe n'ibikorwa. Ibikorwa nivyo vyamuvugiye, ibikorwa nivyo vyatumye abanyagihugu bamwiyumvamwo, hanyuma bamuhunda amajwi. Aha navuze umuntu abaciye mu nzira nziza zizwi, apana bamwe bagira amakudeta canke bamwe bashikira ubutegetsi ari uko bagize imigwi igwana bagafata igihugu ku nguvu, kuko kenshi na kenshi mwe nabo bantu usanga baje bafise igikenye gisumba icahahora.